Kwigenekerezo rya 13 Ntwarante umwaka wa 2025 mu ntara ya Gitega ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubicishije umugambi w'igihugu uraba ibijanye n'incanco PEV bwaratunganije uruganda rwo guhimiriza abarundi ko bagiye gutangwa urucanco rukinga ingwara ya malaria ku ncuro ya mbere mu Burundi. Ubwo rucanco rukaba ruzohabwa abana bafise kuva ku mezi 6 gushika kuri 11. Umwana wese akaba azoronswa ubwo rucanco incuro 4 nkuko bimenyeshwa na muganga Olivier Nijimbere umunyamabanga ntahegahezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ubwo rucanco rero rwa rukinga ingwara ya malaria ruje turunyotewe cyane, rukazohabwa abana bafise hagati y'amezi 6 mbwa batarashikana umwaka. Uko bitunganijwe umwana wese kugira ngo akingirwe neza azoronswa ubwo rucanco incuro 4. Ni ukuvuga yuko umwana afise amezi 6 acaronswa ubwo rucanco, haciye ukundi kwezi akaronswa urucanco rugira kabiri, haciye ukundi kwezi akaronswa urucanco rugira gatatu, urucanco rugira kane acaruronswa haciye ayandi mezi 6. Kwipfuza kumenya byinshi ku bijanye n'ubwo rucanco harashizweho urubuga umuntu ashobora kubirabirako. Ivyo bishikirizwa na muganga Bizimana Jean Claude umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga. Twashizeho ubuhinga bwo kwigisha ubicishije mu telefone, bimwe mu gifaransa bita application canke logiciel, aho haba hariho inyigisho ngufi zisigura ivy'urwo rucanco n'akamaro karwo, hanyuma umuntu akumviriza yumvise arushe agahagarika, hama yamaze kumviriza akavuga ati ngoma ndabe ko nabitahuye, hariho akadirisha azofyondako akabona ibibazo akavyishura. Mbere ukuntu bitunganijwe iyo logiciel iyo application ikamuha amanota, yavuga ati kuri 20 uronse 10, uronse 15, gutyo umuntu agasubiramwo izo nyigisho gushika ronse yose kuri yose. Iyo application iriho tuzotangura kuyitanga kuri abo bose bavyifuza bashobore kuyigisha bamenye gusumba ibijanye n'uru rucanco. Ubwo rucanco ruzotangura gutangwa icesi kwigenekerezo rya 10 Ntwarante uyu mwaka, rukaba ruzotangwa mu ntara 9 arizo Bubanza, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Muyinga, Ngozi, Rutana na Ruyigi.